Eka ndabaramutse n'abakaze mwese abanywanyi bacu mwamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza n'umwanya w'amakuru agezweho yari karavugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Zimwe mu nkuru turubuze kugarukako turaza kuraba ku nkuru zirabana n'ivya politike, umutekano ndetse n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziravurwa irya nino. Muri ano makuru kandi turaza kwakira umumenyesha makuru wacu akorera mu gisagara ca Bujumbura, nawe yarafise inkuru yadutororokanirije, turaza kumwakira muri ano makuru azidushitseko. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ibihe vyiza kuri mwese tugiye kubana, nizere ko wafyonze kuri sabone canke subscribe nimba utarayifyondako, kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko igihe cose dushizeko inkuru igaca igushikira ubwo nyene. Ku banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi ibihe vyiza, ku bari mu bihugu vy'ababanye ndetse namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure, ndayipfurije imihezagiro. Reka zino nkuru zacu tuzitangurire kuziriko ziravurwa cane. Hari uwitwa Egide Nizigiyimana, amakuru adushikira avuga yuko uyo Egide Nizigiyimana aba muri komine Mukike ho mu ntara ya Bujumbura. Ejo haheze kwigenekerezo rya 22 Rusama umwaka w'2021 igihe c'isaha 5 z'ijoro akaba yarahagaritswe n'abapolisi, bakaba baramukuye rero muhira yiwe baramujana mu kibanza kitabwiwe umuryango wiwe. Abiwe rero bakaba batabaza kugira ngo uwabo ntagirirwe nabi, ndetse bakanatangazwa n'ico gipolisi gifata abantu isaha 5 z'ijoro. Umwe rero mu biwe akaba avuga ko Egide Nizigiyimana yari yagurishije inka ndetse n'ibiraya ejo. Abo bamujanye rero ngo bakaba boba bagiye batwaye n'utwo dufaranga twose. Abapolisi bamutwaye bakaba bamujanye ngo boba ari bashasha muri ako karere, bakaba bafise ipozisiyo aho bita Inyabisaka. Abiwe rero bakaba batabaza, bamwe bakavuga yuko ngo ashobora no kugirirwa nabi, bakaba batabaza yuko rero ngo agize ico yoba vyobazwa abo bapolisi. Ni inkuru yo gutabaza yari dushikiye. Muzini nkuru ziriko ziravurwa mu ntara ya Makamba, uyundi mukukuruke wo mu gisoda ca kera akaba yarabuzwe irengero. Evariste Ngendakumana akaba yarakukurutse, yahoze rero mu gisoda ca kera imbere yuko kizamwo abahoze mu mirwi irwana, akaba yarabuzwe irengero kuva kuwa kabiri. Amakuru yadushikira avuga neza yuko uyu mukukuruki yaba muri karitsiye ya Nyaburumbu ho ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, ni mu bumanuko bw'u Burundi. Umuryango wiwe ukaba waramurondeye urabura, none ikizere co kumutora caraheze. Mu makuru dufise nuko Evariste Ngendakumana w'imyaka 60 yabonetse irya nyuma kuwa kabiri mu gatondo nkuko bivurwa n'abamwegereye. Yazindutse kare aja mu misa mu gatondo kuri Paruwase Katolika ya Makamba. Haheze umwanya igipolisi caraje gusaka muhiriwe kibaza iyo serugo ari, baciye rero batwara umwana wiwe yiga mu mashure yisumbuye, niko abavyiganye babivuga. Kuva uwo munsi Ngendakumana nawe urasubira kumubona, kandi ngo ni telefone yiwe irazimije nkuko abamwegereye babivuga. Twararondeye hose mu busho bwo muri Makamba mu gipolisi, mugabo twarabuze. Ntituzi ko abo baje kumurondera muhira ari abo boba baramufashe, nta na kimwe batubariye. Niko rero abo mu muryango wiwe bavuga, kandi bihebuye cane, bakemeza ko babonye ko abo bapolisi bari bambaye umwambaro w'igipolisi gicungera inzego. Basaba igipolisi ko cobafasha kumutora. Uwo akaba agize kabiri mu babuzwe irengero mu kiringo c'indwi imwe mu basoda bahoze mu gisoda ca kera, mbere yuko gicangwa n'abahoze mu mirwi irwana n'abahutu. Tukwibutse ko kuwa 6 w'indwi iheze Charles Hamenyimana, umumenyeshamana wo mw'ishengero rya Anglikane, nawe akaba yaranyurujwe n'abantu bataramenyekana. Umuryango wiwe rero nuramutora kuva ico gihe. Izindi nkuru ziriko ziravurwa, reka twakire umenyesha makuru wacu akorera Bujumbura, nawe yazidushikirize yazitororokanirije. Abarongoye ikigo KitHub bashikiriza ko urwaruka ruhejeje amakaminuza mu vyo kubaka ruhura n'ingorane yo kubura ubuzi kubera ataburambe baba bafise, kuko baba batarashira mu ngiro ivyo bize. Niyo mpamvu umugambi Smart Construction washizweho kugira ufashe gukarihiriza ubwenge abize ubwo buhinga bwo kubaka
yaba ba kera n'abubu. Ico kigo KitHub bazokwigisha urwaruka ruhejeje banaruherekeze mu kurondera ubuzi mu vyo kubaka, maze ikibazo c'uburambe mu kazi nikigume ari intambamyi kugwaruka. Nk'uko bimenyeshwa n'umunyamabanga mukuru wa leta, ngo bimwe mu vyemejwe mu nama shikiranganje yakoranye ku musi wa gatatu w'iyindwi harimwo umugambi wo kugwiza umwimbu w'ibiterwa vy'umuceri n'ibigori n'ibitungwa arivyo ingurube, impene n'amafi. Haremejwe kandi urwandiko rusigura iyemezwa ry'amasezerano y'ingurane ingana n'imiliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika yatanzwe n'ikigega kijejwe iterambere mpuzamakungu OFIDE, izokoreshwa mu mugambi wo kugwiza umwimbu no kugabanya ubukene mu Burundi. Mu gisagara ca Bujumbura muri zone Kamenge, abanyagihugu bo muri quartier Mirango ya kabiri bamaze indwi zibiri bafise ubukene bw'amazi. Naho muri zone Kanyosha quartier Nyabugete bo bamaze iminsi irenga 4 atamazi bafise. Shiramwe Ride zikavuga ko vyaturutse ku cuma kiduza amazi cari capfuye, ariko ngo bariko barabikurikirana bagiye gusubira kuronka amazi. Mu ntara ya Muyinga abadandaza ibinyobwa vy'ishirahamwe Brarudi baridogera iryo hinguriro rishiraho ibiciro bitisunze urugendo bagira, bagasaba iryo shirahamwe ko yoza irabibashikanira mu makomine canke igashiraho ibiciro yisunze amafaranga yo kuvyunguruza. Mu ntara ya Kirundo muri komine Ntega, abanyagihugu baratabaza leta n'abagira neza inyuma yaho imvura imaze igihe igwa yatumye ikiyaya ca Kanyaru sanzwe barimamwo umuceri kirengerwa n'umwuzure w'amazi. Ngo amahegitari yarenga 60 y'umuceri yose yararengewe n'amazi kandi yarageze mwisarura. Tutandukira amakuru y'inkino. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yarasohoye urutonde rw'amazina bigenjeje neza kurusha abandi kugira ngo abakunzi b'umupira w'amaguru bashobore kwitorera abo bishimiye. Mu bamenyereza hari Omar Ntakagero amenyereza umugwi wa Flambeau du Centre, hari Jimmy Ndayizeye amenyereza umugwi wa Messager Ngozi FC, hamwe na Amar Akbar Niyongabo amenyereza Kayanza United. Amo bakinyi bakina mu makungu bigenjeje neza hari Yusuf Nyange Ndayishimiye akinira mu gihugu ca Turkiya, Saido Ntibazonkiza akinira mu gihugu ca Tanzania, Marco Weymans akinira muri Sweden, Gael Bigirimana akinira mu gihugu ca Irlande du Nord. Mu bakinyi ba Primus League bigenjeje neza hari Abdulrahman Rukundo akina muri Kayanza United, Asman Ndikumana wo muri Aigle Noir, Frank Nduwimana akina muri Royal FC. Mu banyegori bigenje neza muri Primus League hari Onesime Rukundo akina muri Messager Ngozi, Patient Ndikuriyo wo muri Kayanza United, Juma Nijimbere wo muri Flambeau du Centre. Abakinyi bashasha bigenje neza hari Frank Nduwimana akina muri Royal FC, Darcy Shimirimana akina muri Royal FC, Pacifique Ndayikeza akina muri Les Elephants. Nyuma kumara ikiringo c'ukwezi kurenga agwaye, umukinyi w'umurundi Marco Weymans yatanguye imyimenyerezo yo ku giti ciwe yo kwinonora imitsi. Habaye ikiganiro kijanye n'indwara z'umutima catunganijwe n'ishirahamwe Société Burundaise de Cardiologie mw'ihoteli y'igisagara ca Bujumbura.
kikaba cari kijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe indwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso isanzwe uhimbazwa ku igenekerezo ya 17 Rusama uko umwaka utashe. Dr Baransakaje Elise, umuganga akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuganga, yashikirije ko abantu 30% bo kuva ku myaka 40 kuduga aribo bafise indwara zijanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Iyo ndwara irica ihoze kuko nta bimenyetso biboneka ifise kiretse iyo umuntu yipimishije. Rero umuntu ashobora kuyirinda mu kwirinda gufungura ibintu birimwo umunyu mwinshi, kwirinda gufungura ibintu birimwo ibinure vyinshi, gufungura ivyamwa vyinshi n'imboga, gukora imyimenyerezo ngororamubiri, kwirinda itabi n'inzoga, mu gihe naho azinyoye akanywa nke zishoboka kugabanya imyitwarariko yamaho. Mwitangazo ryaraye risohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu rijanye n'inama igira 51 y'umugwi w'amahoro w'ishirahamwe ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU wiga ivy'umutekano mu karere ka Afrika yo hagati yimirije kubera i Bujumbura. Havugwamwo ko ikibazo c'amatora muri Afrika yo hagati hamwe n'ic'abakenyezi ari bimwe mu bizokwihwezwa muri iyo nama. Agence routière du Burundi yamaze gusozera ibikorwa vyo gushiraho ibarabara riba rirakoreshwa ku kiraro ca Kirasa cacitse haciye iminsi irenga 7. Kuri ubu ibarabara Bujumbura Rumonge ryasubiriye gukora. Kuri uyu wa gatanu genekerezo ya 21 Rusama ishirahamwe Sokabu yaraye itanze amafaranga angana n'imiliyoni 10 mu ntumbero yo gufasha kubaka ibiro vy'intara ya Muyinga. Umuyobozi wa Sokabu we ku giti ciwe yatanze miliyoni 2 mu ntumbero yo gushigikira ivyo bikorwa vyo kubaka ivyo biro vy'intara. Abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga barashimye iyo ngabire, bashimira kandi nabo bose bamaze guterera. Kuri wa gatandatu igenekerezo ya 22 Rusama mu ntara ya Bururi muri komine Matana ku mitumba nka yose hakozwe ibikorwa vy'iterambere harimwo guca amabarabara mashasha, guharura ayahasanzwe, kunagura ibiraro bito bito bihuza imitumba itandukanye. Mustaneri w'iyo komine yamenyesheje ko ivyo biri mu bizofasha imigenderanire hagati y'imitumba igize iyo komine. Tutandukire amakuru y'inkino. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yaraye isohoye urwandiko igabisha uwo wese yogerageza amanyanga mu mikino y'umunsi wa nyuma wa Primus League, ni kuvuga ku munsi w'ejo igenekerezo ya 23 Rusama, ko uzofatwa azohanwa.